Let's go. Kuguma nandika jiwe singoheka shika kugera ku rwego rw'abanyamerika ntiwompagarika jigwe ndaguruka mirongo ntibura iwanje gumikoroka nico vyiza bibi nkabimanika meto jizo nguma ndapa nguma ninjiza amabiti ku mafro nguma mpereza Babylon haraka cetekereza akumva ibintu nkora shatse nkanamiza vuga make genza make kuko aho ndi ntaburake ndi meto jizo zinarikaza nimburi pinga gendo ribaza hajya kayanza baranizi ngitamukingi duzi biganza niga mpereza beat mbayenge mbarasha ubwenge me no kuvuga ni metoji nashatse kugumiza ni amazina muramva ngo bari noji nuvuga ni amazina kumwe tuvuze ati mu muziki duhiga ibintu biza kubangukira abantu yego izo ni proposition zo kugira ibintu bibangukira abantu. Yes bakunzi ba PITV mumeze gute muraho ndimo zose angelo kabisa twamatubazanira ibiganiro vyiza abaririmbyi muri gospel abaririmbyi muri profane aba comedy afise impano uyu munsi rero turi kumwe n'umujene twaje muri profane muravuga ati ngo ninde uwo n'umustar bagenzi no mustar yakaza neza yitwa Young King Metoji takora mukije fresh sana umeze neza turashima tu cenda kubona umeze neza cyane turashima uhoraho kabisa ni gwagwan fresh sana kweli yes Metoji usanzwe uri umuririmbyi ndo umuririmbyi cyane rwose bavuga ati Moses adutayemo umuntu tutamenyereye muri industry y'umuziki w'u Burundi Metoji ninde Metoji ni umuririmbyi w'umunyakayanza yatanguye umuziki en 2023 Kiwise Kayanza represent man mwe Kayanza sinzi umuziki cyo mwabonye muziki sihangange byinshi mu muziki viva mu Kayanza ni benshi cyane turakunda umuziki sana turakunda amasho turakunda kunezerwa cyane canke birunguka canke bifata insu no ntivyunguka sivya hatari gusa turabishima ni byiza umuntu muri kino gihe kuba hanyezerewe aryohewe cyane gose Metoji umunyakayanza Kiwise ari ngaha Bujumbura uri umustar rero nawe ndi umustar kabisa kumbure baravuga ati wahehe apariye kuba mu Kayanza asanzwe kuri kingaye Bujumbura nivyo byamukuye mu Kayanza bimanukana ngaye Bujumbura no sivyo byankuye mu Kayanza gusa navyo nyene byaranteye intege zo kuvayo kubera ko nze umuziki hano uri muri kano karere ka Bujumbura harimo avantage kurushana kuri muri hariya uri ruguru kumbure turabigaruka ko mu kanya Kiwise Metoji dutemwe basina kamwe twumviriza mushaka akapera yego nta kibazo umuririmbyi ari ku mpande zose sinzi style wabushaka gusa akapera ndakunda kuyitanga muri rap kenshi aho umuntu abashaka ndashobora kugenda dutemwe rap rap Let's go. Kuguma nandika jiwe singoheka shika kugera ku rwego rw'abanyamerika ntiwompagarika jigwe ndaguruka mirongo ntibura iwanje gumikoroka nico vyiza bibi nkabimanika meto jizo nguma ndapa nguma ninjiza amabiti ku mafro nguma mpereza Babylon haraka cetekereza akumva ibintu nkora shatse nkanamiza vuga make genza make kuko aho ndi ntaburake ndi meto jizo zinarikaza nimburi pinga gendo ribaza hajya kayanza baranizi ngitamukingi duzi biganza niga mpereza beat mbayenge mbarasha ubwenge me kweli abanyakayanza ati ngo barayizi yes bakunzi ba PITV mwamaze kubumva rero ni Metoji umunyakayanza impano zo mu Kayanza ntizipfa zigumaho kabisa tuguma twifashe twigumije nituvamwo ntimuvamo yes Metoji rero kuri YouTube tumaze iminsi tubona indirimbo hari indirimbo ufise imaze ukwezi umwaka plutôt n'izindi zimaze ikiringo gito hari audio hari zifise video clip wotubwira muri make ku ndirimbo umaze gusohora muri clip izarizo donc umuziki novuga uragoye sana ndamaze gukora indirimbo zishika zitatu imwe niyo nashoboye gukorera video kumvo y'uburyo yitwa gute yitwa stay niyo novuga nshasha niyo muzomaze gukora niyo novuga ikirisugi twabonye ubwa mbere utangura gupostinga yari audio mu nyuma shako clip byari byagenze gute ko tutabimenyereye mu bastare aho kenshi usanga nyamba ari indirimbo atanga iyikwiye donc no kuvuga njya mbere mu gupostinga audio no kuvuga nuko twabanje dukora collabo n'abagenzi iyo muri ko urakora amakorabo washaka gusanga yitanze muri audio gusa muri video ugasanga acitse intege nanje nkacamitamo kuvuga ati kariyo game ndimo sinora abagenzi anje reka ndayishireko nico gituma kugeza n'ubu
uwo bizoshika kansaba collabo bizosaba yuko dupanga ibintu byose atari bimwe byo kuvuga ngo dukoze audio atapanze video. Yeah. None Mutoyi umuziki wo utanguye ryari? Donc umuziki je novuga kuva mvuka novuga nari umuririmbyi. Gusa kimwe gusa aho ninjiye mu game ndavuga ati game ndayinjiyemo ni en 2023. 2023 ni mu mwaka uheze. Yeah. Niho winjira mu muziki w'u Burundi. Niho nawe winjira. Ndakunda kubaza abaririmbyi baba bariko baraduga. Nuvuga motivation imwe mayikuye kugira ngo umve ko uja mu muziki. Kuko benshi bari dodomba bavuga ati umuziki nta mafaranga ariyo ariko nkatangaza no kubona hari boneka abandi bavuka. Yeah. No kuvuga motivation keshi y'umuziki hano novuga iva ndavye nko mu karere kacu. Kayanza uko muzi nyene y'abanyamuziki. Donc novuga icyambere na mbere biva kuri adolescence agakuku yankura gakuku ni ugasanga je ko ufise uri umugenzi uri umuririmbyi na igatuba tubaye mu karere karimwe abaririmbyi beshi nk'ubu mbona ari umugenzi acavuga ati Mutoyi nyizi yo game mu gihe urumva afise ubushuwe bwo guhabukira ivy'abagenzi abe celebre amenyekana. Donc rero je na je novuga vyagenze uko donc ndavye cyasanga ya mpano ndayifise kandi cyambona hariho beshi bavyishimira ko ndi umuririmbyi. Ya chamvuga ati rigemu ndazima ndayigumemo rero nabeshi bigenda uko wagenda abona inshuti donc adoreso bwa bushyuhe akabugira ivye bimwe abugiriyemo donc rero datusanga twagumye mu iyo game twabonye ko impano tuyifise. Ya iyo muriko igihe watangura kumbure wari ufise icitegerezo cyawe umuntu agwa inspiration sinzi kari mu Burundi sinzi kari hanze ninde. Ya donc je navuga n'abagenzi barampanura ngo ndashobora ngo nze yaranje mpiga umuririmbyi shobora gukonkira ibintu nk'ivyo vyarananiye donc namba ari uko ndashobora kuririmba rap R&B ako basanzwe no mu masengero nkora ubutumwa ndirimba mu sengero. Donc je ndamedita kubwiwanje nkavuga ati beat ari afrozuki nkorera uku hama nkaca mpiga melody ziwanje by'iwanje byose sindatangura kuvuga ati inspiration y'umuntu jenshi bakwigana n'uyu. Oya kumbure utaratangura kuririmba hari indirimbo wahora wumviriza na n'ubu cyumviriza. Sibyo none. Kumbure abo bantu wakunda kumviriza kuva ati cyewe umuririmbyi kweri ndumva aranshika. Aramara inyota ninde. Donc uba baririmbyi imbari Big Farias imbari ari Roriro imbari Big Face wiwanyu mu Kayanza ari Linoji sinzi. Donc mu ncamake ndumva uri kumbaza kuvyakera kukuvuga yuko icyatumye nshaka kujya mu muziki neza cyane kera. Donc kera harabaririmbyi twabatuzi sikuvanye nengo vyaba ari birebire gusanga babakunze kama nk'ubu ndabwiye ko nahiriye kuri rap cyane kandi nagumye ndanayikunda. Hari umuraperi yitwa Fabirove niwe nakunda cyane freestyle ziwe nkazikunda nivyo vyaciye bituma mbanza kesha abanyakayanza duhera muri rap umuririmbyi yose w'umunyakayanza. Donc pardon yavuze ngo umunyarwanda nabonye ni hari yabo nkunda no kuvuga umuririmbyi wese w'umunyakayanza keshi iyo yinjiye mu game bose n'abariko baratwumva hano babishingira intaye keshi ahera kuri rap aza gushanja mu gihe yabonye ati rap bwa wundi iguma imenya jewe n'abavyeyi na wa wundi tugendana gusa. Tuzagushanja rero twahereyemo donc rero no kuvuga Fabirove twaramukunda mu cité ugasanga twamupenzeye no kuntu donc aho niba zamani donc nshaka ndanavuga umwaka 2019 and 2018 tukamukunda ugasanga natwe iyo game ya rap turayigiyemo kubwuko yuri kurasubiramo indirimbo y'umuririmbyi usanga nawe wihigiyemo amajambo ukaca usanga nawe iyo game ucyinjiramo uko hamace ndakuruko no kuvuga naciye nzara partner no mu masengero cyasanga rena yarandi ndashobora kuyishobora za afrozuki cyavuga ati rero reka nze ndameranja kandi nanje mbashaka gushika kuhangira ahubwo hako nigana nanje baze banyigana. Ngaho rero uratanguye kuririmba ico no vuga ati mbega kuba abanyakayanza muri benshi mu muziki benshi bakunda kwimvira ico kibazo ni byawe nyine watubwiye byo kumenyekana cyane. Donc kuba turi benshi birafasha kuburi hejuru kuba ari hasi gusa nikibazo cyaguma bari hasi kandi ngo ninde yegenge tumuguma mu yigure. Yes Mutoyi kabisa ngaho urashise Bujumbura ngaha n'umuziki hari kindi gikorwa ukora. Donc andoro y'umuziki novuga nta kindi gikorwa nkora gusa biri ivyo ndi mba ndi aparte navyo. Donc kimecho novuga ndi umunyeshuri ndi umunyeshuri muri secondaire muri kaminuza he? Ni muri kaminuza tu. Iye kaminuza? Ni ya kaminuza mukunda kumva ati abapoire ni kaminuza y'u Burundi. Urumuri.
Liloji oh Amani Mutoyi na Liloji nta na kimwe n'inshuti turi bamwe inshuti yatwumvise turi bamwe turamana yes kabisa Mutoyi kubura umupware ukabo uririmba birakorohera donc biragenda bibangama gusa kuri mwebwe muraba muri inshuti urasanga byameze nk'ivyoroha gato mu gihe umuntu abatuye ati bimeze uko mugasanga murateye intege umuntu gato ya urasanga byoroshye kubera iyo mvu nayo ubundi birabangamye cyane gose ya yes mu muziki abantu bakora barafise icyo bita management abantu bafata mu mugongo urafise management wewe kugeza kuri saha no nta management ndakiriko jewe ariko urayifuza mu yoboneka ko woyemera ndayishaka sana ndayishaka gose none mu ndirimbo rero uri kurasohora wowe itandukaniro rya Mutoyi n'abandi bahaperi bo ngaha mu Burundi cyangwa abandi baririmbyi mu style atandukanye wewe ikintu uzanye innovation iki mu muziki donc je innovation zanye mu muziki no kuvuga nje gutanga kongera gutanga kanovera mu muziki babandanye baryoherwa abafanzi b'umuziki babandanye bagira murara aho bari mu bibazo baba barimo babivemwo bagume bari mu mamudu donc kuko iyi sura bona ni hatari ubuzima buri ko bumera nk'ubugorana gato gusa birashobora kugenda neza rero tubandanye tugira kamurare kuko nakare bavuga ati ugize murare buri kurongereza n'imyaka yo kubaho bagire murare natwe mu gihe babona ko twabahaye murare bashobore natwe kudutera intege zo kugira ngo dukore yes kuba kunzi bawe rero hari indirimbo itwa Stay kuki wayise Stay kuki wayise mu Congereza kwita Stay donc kugira ndayite Stay no kuvuga nasanze Stay ni Congereza gusa no kuba ari we wese ukimubwira Stay nubwo ataba yarize arashobora kumedita ati niba uri windagira sena tena ana ye kuwize naho urumva ni lazima aba yakiyumvise ntibimugora kuza kuroshersha donc iyo ide yavuye kuvuga ati ndabizina rito kandi risigura ikintu kimeze neza bivanye n'indirimbo nakoze mu gihe shaka ko aho turi tugume nyene twaseyinze nye twateramye yego turi mu show bana tuvibinge tugumemo nyene tugumaho nyene tugume twapowishije nyamba uri mu rukundo urugumemo nyene kabisa kwere stay in love kuguma mu rukundo okay Mutoyi Young King Mutoyi kumbuye turangiza kino kiganiro cacu wewe ikintu ugiye kuzanira abakunzi bawe bo kwiteka kwiki mu minsi iri imbere je abakunzi banje ni hamwe mumva ati umupware kandi mumva umuntu akora yarose n'uburyo usanga bigoye ari hatari ndafise project ndiko nkora mugagusira ikiremera nk'isumbuwa sana kubera ko murazi nyene ni hatari mugihe hataki numba afise ndiko nkora donc nari fise proposition yuko ngire nkora iyo projet ndayikore kubw'inshuti bikunze ndayikore kugira ngo amashagire yegereze ku minsi mikuru ushobore kubatamu kugira ngo ndonke aho bandondera hari differa nkuko bama babikoze bama bandondeye nkagenda nkafasha nkuko baba babinsabye nkuko nabo bamfashe kabisa yes twinga muri PITV turateza impano z'ugwaruka kugira ngo zimenyekane kumbure abadukurikira bavuga ati Mutoyi twomukura he kumbuga z'wengurukana bumenyi donc Mutoyi haba kumbuga ziri differa muramutora yugiye ukarosheresha ukandika kama twagumye tuvuga Mutoyi gusa kumbuga kuri YouTube channel kama ni Young King Mutoyi wanditse Young King Mutoyi urubuga rw'urarugwako so n'indirimbo ziriko hariko yitwa Stay mfumbatira encore umukino izo zose ashaka kuzitora haba TikTok ama challenge nama nabashimiye abayankoreye nizere ko baguma babandanya donc Stay iracyafise uburyohe bwishi ushaka kwandika Stay by Mutoyi ukagenda ukoze challenge kuri TikTok byo biranezereza abaririmbyi biranabatera intege sije gusa nisabiye n'abandi mubandanye mubakorera kwandika Mutoyi by TikTok Mutoyi page ya Facebook yanje ni Mutoyi tugenda ubona ko video nyinshi zitandukanye na cyane cyane ko navuze no misenge naririmbye urabona ko video zitandukanye z'ibintu nagiye ndapartenamo kuri Facebook naho Instagram izo mbuga ntazukoresha ndazikoresha Facebook navuze page ni Mutoyi Sermani izina ni Mutoyi urabona ko byinshi bitandukanye aba promoter baba bakeneye amapicha kugira baronke ivyo bavuga ku muntu kuri page Facebook ni Mutoyi Instagram nayo nyene ni Mutoyi izina kabisa Mutoyi Mutoyi bisiguri Mutoyi donc umbaje Mutoyi gisigura kuba ko izina rifatanije Young King Mutoyi
no kuvuga ni Mutoyi nashatse kugumiza ni amazina murumva ngo bari noji nuvuga ni amazina kumwe tuvuze ati mu muziki duhiga ibintu biza kubangukira abantu yego izo ni proposition zo kugira ibintu bibangukira abantu yes young king Mutoyi ndagushimiye cyane kuba washoboye kwitaba kamo kacu Mutoyi namwe murakoze cyane nabishimiye cyane kubona mwagize idea yo kumpamagara neje bize kwa muko nzoguma nagarutse imisi yose akajambo kanyuma ku bakunzi ba PITV donc abakunzi ba PITV ndabashimiye sana ko mwemeye kunkurikirana muri benshi sana kandi amarayiki yanyu nkaba ngire ndayabone amashiya menshi merci beaucoup ndabashimiye kandi nkaba ndabizeza yuko ibikorwa bigiye kuba byinshi kandi biryoshye sana nkuko mwavyumvise ndirimba mu mpande zitandukanye wowe aho urukunda rap aho urukunda gospel nzi yaranje na gospel nzi yaranje yes kabisa bakunzi ba PITV mwamwumvise ni young king Mutoyi musimbere ku mbuga zo kugira ngo mushobore kumusupportinga mwakumwe na Moses Angelo dushimire Foden Pro kugira ngo yadufashe kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashikire bimeze smooth kabisa bye bye